kameze gute? Agatiyo. Aho asanzwe arimwo akantu k'agatiyo kari muri we? Agatiyo umva karakwega amazi, kamaze kuyakwega kakayacana mu bihimba vy'irondoka. Turabahaye bwakeye cankwe mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Nk'uko muriko murabibona tukaba twagendeye runo rugo, akaba ari televiziyo yanyu musanzwe mukunda cane yitwa Ibikorwa TV. Ugiye kuri YouTube urashobora kuhabwira Ibikorwa TV, wowe utarafyonda kuri subscribe cankwe ufyonde kuri abone, nagoma ndagusabe ushobore kwinjira, uzobona vyinshi cane, uzoce uraba kumbure hariho ikintu ushobora gukora canke bishobora kugufasha mu buzima, ibintu bica kuri ino televiziyo. Nk'uko muriko murabibona, murabona ni umupfasoni bari kumwe n'umwana. Uyo mwana murabona ko asanzwe afise kumbure ubugwara kanaka, asanzwe agendana ubumuga asanzwe afise. Turashobora guha uno mumama akagira ico avuze kuvyerekeye uno mwana tubona afise iki kibazo kidasanzwe. Kumbure murabona mwese ko muravye umutwe canke muravye ukungene angana. Turaha umuvyeyi wiwe ashobore kutubwira ukungene vyoba bimeze n'impamvu ico vyavuye kugira uyu mwana ashobore kumera gutya. Mahoro mama, murakomeye? Witwa nde? Nitwa Iranzi Bukuru Amina. Iranzi Bukuru Amina. Hanyuma uyu mwana sinzi ko ashobora kwivugira, nuko mushobora kumuvugira izina ryiwe. Nitwa Nifasha Rani. Rani urazi kuvuga? Witwa nde? Raniya. Ego, hanyuma turabona yuko uno mwana asanzwe afise ikibazo kumbure yagize c'umutwe kanaka, hanyuma turabona ko habayemwo ukonda cane. Bega se turabona ko ari ubumuga, buno bumuga bwoba bwaje gute? Ubumuga bwiwe bwaje afise amezi 5, yariko yavutse neza. Hanyuma mu nyuma y'ayo mezi 5 ariko aja mu mezi 5 n'igice, mbona umutwe utanguye gushuha, ukaranda imitsi myinshi. Hama kira kwaheze umwanya akaza haravyimba uruhande hande. Hama kugeza ku mezi 8 umutwe uraterana ucuba munini cane. Ariko mu nyuma y'ivyo, inyuma y'umutwe mbona harabaye hanini cane, imbere kandi mu ruhanga nza mbona harabaye hanini, n'amaso amera nk'ayahumye nyene kubera bivanye n'ubunini bw'uwo mutwe. Hama rero niko kumujana kwa muganga, barambwira ati uyu mwana ari kumujana mu bitaro bikuru, mu mutware imutoyi canke mu mujane hariya kwa Magi mu Ruyigi. Ariko ico gihe Magi bari bahamukuye, baca bambwira ni ndamujane imutoyi. Nanje kuri ico gihe nta buryo nari mfise, ndaguma ngaho nyene nza ndatwara mu bitaro, baza baramudutinya ko kuza ndapfa kugira nyene kugira ngo ibe pfufahaza kuri we. Ariko ntivyankundiye kubera nanje nari sanzwe mfise uburyo bukeyi. Niko kuca mba ico gihe nariba mu Cankuzo nca ndaza n'Igitega. Nje n'Igitega rero nca mpora n'abavyeyi, baca bambwira ati Ikibuye baravura baragerageza. Ico gihe natwaye Ikibuye, ndamushikanyeyo nca ndahura n'abarya baganga, barambwira ati nukumuzana, bampaye randevu bacampeza. Ico gihe hari mu kw'icenda baca bampa randevu y'ukwa 11 tariki 2. Niko kumujana, ndamushikanyeyo, barakoze ivyo bashoboye, baramwopera mu mutwe. Bamwopeye baca nyene ndamarayo imisi bamusiga nako kantu ko ngaha nyene gaca nyene mu mubiri nyene. Akantu kameze gute? Agatiyo. Aho asanzwe arimwo akantu k'agatiyo kari muri we? Ako gatiyo gafasha iki? Ako gatiyo umva karakwega amazi,
kamaze kuyakwega kakayacana mu bihimba vy'irondoro. ni ukuvuga ngaho mu mutwe rero hasanzwe harimwo amazi, hasanzwe harimwo mw'amazi mu mutwe. Ayo mazi barakubwiye kwa muganga yuko ashobora kuvamwo yose akazohera canke boba babikubwiye gute kuvyerekeye gute ku vy'ayo mazi aba ari mu mutwe? Bambwiye yuko ayo mazi ashobora guhera bivanye n'ako kantu kari muri we, ko azohera amaze guhera ibimenyetso bambwiye nzobona. Bambwiye ko nzobona mu mutwe hatanguye kuza ibintu vy'amagufa. Maze kubona ayo magufa niko bace bambwira ko ariho ndoca asubirayo kugira ngo barabe ico ahinduye. Mbega se uyu mwana nta mafaranga bigutwara mu gihe kanaka menshi cyane bivanye n'ibintu baba barakubwiye kwa muganga uza uramugurira canke imiti uza uramuha? Yego barambwiye yuko ibijanye n'amafaranga nyene ndayakoresha kandi atari make. Tuharuye kugenda no kugaruka nkoresha presema nyinshi. Uyo mwana novuga none mwe mu kazi ka misi yose kugira mushobore kuronka ayo mafaranga mushobora gufashisha uyu mwana musanzwe mukora iki, murangura iki mu mirimo ya misi yose? Kweri nta mirimo mfise kandi bivanye n'ukuntu abantu bafise ikigongwe nibo baza barafasha. Hari umpa 5, hari umpa 10, hari umpa na 20 kugira ngo ashobore kuronka uburyo ukuntu ngenda hariya kwa muganga ushobore no kuza urafasha uwo mwana. Nta bintu by'ibifungurwa baba barakubwiye ushobora kuza uramugaburira bijanye n'amavitamine kanaka mu mubiri wiwe kugira ngo n'ubwo bugwara bushobore guhera? Eko barambwiye yuko ibijanye n'ivyamwa bimwongerereza canke ibijanye n'ibintu vy'imboga bivanye ari imboga ari dufate imboga n'irengarenga, indagara gutyo canke amagufa y'intuzenye y'inka, ariko acanganije kugira ngo azaraziburura irya mitsi iba yarateranye yarazivye. None urashobora kuba novuga ngo ushobora kubironka buri gihe nko buri munsi? Babikubwiye ko ushobora kubimuha nka kangahe mu ndwi canke n'ivya misi yose? Bambwiye bishobotse ko nobimuhereza nko mu minsi nk'itatu gutyo. None urashobora kubironka ukaza urabimuha kumbura? Kweri ntavyo ndonka kweri sinobesha. Ntavyo ndonka bihuriranye narose ndagira uko ashoboye bidakunze naho nkabireka nyene. Kwa muganga mugabo barakubwiye yuko uwo mwana ashobora kuba afise kazoza ko kubaho mu buzima mu gihe akize neza, mu gihe arose nk'ukuntu womufasha ivyo bagusavye bigakunda, yoshobora kubaho? Barabikubwiye barakwizeza ko ashobora kuzobaho? Ego barambwiye ati iyo ngorane imuhezemwo arobaho, umva bishitse nawe akagenda azoba ari integuro y'Imana. Hariho abantu benshi cane bakunda igikorwa ciza nk'iki gufasha kumbure mu ngorane zitandukanye mu gihugu c'u Burundi canke hanze y'igihugu. Wotera akamu nyabaki nko ku bantu kanaka bafise umutima wo gufasha kugira ngo turabe ko ubuzima bw'uyu mwana bwobandanya bubaho kuko nawe yavutse nk'uko abandi bana bavuka, ni ingwara yaje akuze. Wewe by'ukuri watera akamu nyabaki kugira ngo bashobore no kugufasha? Akamu notera kugira ngo bafashe ko nokwama narose utwo tuntu bambwiye nze ndamuha imisi yose, kandi bivanye n'ukuntu ataburyo ngira jewe. Urabona naho mbaye ni nk'indaro bampaye, kubera urabona n'inzu mbamo ukuntu yimereye nyewe, sifise ico ndabaryamikako, sifise ico ndabavuga. Umva nkaba ntafise n'ico ndabafungurira nyene gikwiye. Umva nosaba ko bofasha muri ivyo vyose kugira ngo nanje ndonke nako gatahe kugira ngo nze ndaronka utwo noza ndabahereza. Murabizi ko bigoye. Yego kweri boba bakoze ari hamwe vyokunda. Bishitse usanzwe ufise umugambi w'utuntu woshobora gukora mu gihe woronka umutahe nk'umuntu nk'umugira neza aje akagufasha umutahe, ubu urafise nk'utuntu woshobora gukora? Twoba tuvara wiyumvira ni nko projet wateguye yoba ivara nk'amafaranga angana gute? Yoba ingana nk'amahera yoba angana gute? Jewe gatahe noba nkeneye
kugira ngo ntangure njye kurondera utwashara mm, dufate naho noronka nk'uturaki nka tubiri two nta na kimwe cyo wose ishaka umutaho urenze kuko urabizi ibintu ukuntu bimeze muri ino si yego nibaza ko benshi cyane bariko barakurikirana ino TV ibikorwa TV nibaza ko kumbure bariko baravyumva benshi cyane barabona uwo mwana barazi yuko ari ikibazo kitoroshe kumbure kubura umuvyeyi uri mu nzu wenyene ico twobibutsa nuko uno mu mama tukihashika nk'iyi televiziyo nta muntu twahasanze w'umupapa kanaka ariko turabona ko ibyo turiko turabona ko ari nk'umumama ashobora kuba afise igikorwa kidasanzwe cyo kurera bano bana kumbure gikomeye cyane kubwiwe wenyene sinzi kumbure ko hariho abandi bamufasha ariko icyo tubona nuko tuhasanze aratubwira ko ari we wenyene ari afise n'abaza baramufasha kumbure kanaka namwe mwavyumvise kugira ngo bashobore kumuha icyo ashobora kuza arafashisha uno mwana hariho abantu bashobora kuba bakugarukira ko kumbure kanaka musengera hamwe cyangwa mudasengera hamwe ego abo dusenga hamwe barashobora kwiyumvira ati uyu muntu arafise ingorane ugaca usanga ari unyiyumviriye akantu two ntekera abana canke anyumvira akavuga ati tora ibi 5 canke nayarenga bakampa ubu buzima hama bukabandanya buke nyene niko bimeze mu mico y'ikirundi ndazi yuko hariho abantu kanaka usanga batisunga kumbure nk'ibintu by'amadini ariko hariho dufate nk'abakozi b'Imana kanaka bamaze kuza kukugarukirako kweli sindababona kweli ariko nibaza ko mubo wotera kamu nabo barimwo kugira babandanye nabo bakora igikorwa c'Imana kweli ndabasaba ko nyene bokora kubera Imana bakavyiyumvira bakaraba ihari ndimo nk'abashehe abapatiri abapasteri n'abandi kanaka basanzwe bakora ibikorwa vy'Imana nk'abarongozi b'igihugu kanaka bakaza bakakugarukirako kugira ngo kumbure umwana ashobore kuronka ubuzima abeho nk'abandi nawe aronka ubuzima abeho kumbure uwo arashobora kuba kazoza keza k'igihugu mwebwe muriko muratwumviriza ugasanga ngo uyu muramubona iyi ngwara igakira kumbure ugasanga nawe arabaye nk'umurongozi muri iki gihugu cyangwa nawe akaba umukozi w'Imana agafasha abandi bantu mu buryo kanaka nk'uko Imana iba yarabigenye ko ashobora kubaho kandi ibyo nabyo biva ku cyo umuntu wese azoba yakoze mu mfashanyo kanaka ashobora kuguha hariho umuntu ashobora kuba adafise nk'icyo aguha muga akagufasha mu masengesho umwana akabaho kuko nibaza ko bikuru ari nk'amasengesho ariko tutibagiye n'uburyo nabwo nyine ufise uburyo agashobora kuza akakugarukirako nibaza ko ino TV ku bisanzwe yakugendeye kugira ngo ibe nk'ubuvugizi ku bantu kanaka badashobora kuba bobona bashobora guca mwiri barabara cyangwa gushika ngaha ngo babone uyu mwana muga benshi barashobora kubona iki kiganiro tugiranye hamwe nawe ukazoshobora kubona bashitse kuraba uno mwana hanyuma bakagira icyo bamufashije nawe agashobora kubaho nk'abandi ego ako karingoti mbe aho ku mutwe ko bagaherereye maja gashika ku mutima ntaho baba barigeze mugabo barakubwiye yuko mu Burundi babishoboye neza by'ukuri bigahera burundu ego barabivuze yuko babishoboye kubera n'uwakoze nyene ico gikorwa n'uwaje apfa hanze yari umuntu yaje apfa hanze ntiyari umuzungu ariko yari umuzungu niwe yamwopeye mu gihe atahari nta wundi muntu ngira yobishobora cyane bakubwiye ko atawundi yobishobora n'igihe uzosubirayo n'igihe azoba yagarutse ko n'igihe nojayo nkasanga si hari bamarandevye hazogarukira bisigura yuko atari hari atacogenda neza bisaba yuko atari hari byose aba kucuja hanze ukamusanga iyari ariko ubu ari ino cankwe yoba yaragiye kubera ntamara umwanya munini ari ino aragenda agakorera hariya hama akaza kuraba ukuntu biriko biragenda ugiye mugasubirana nuko ari hari aragufasha nta nimero baguhaye kugira ngo ubaze yuko yoba ari hari cankwe
mu gihe kanaka yaje bakakurondera. oya. Okay, muravyumva yuko kino gikorwa ari igikorwa kitoroshe cane, ariko murabona ko uno mwana ni umwana w'umukobwa mwiza cane, kandi burya kiretse iyi ngorane gusa afise yo mu mutwe, ni umwana aciye ubwenge cane. Umwana ashima, reka tunamuvugishe gato mwumvirize ko atabaramutsa neza. Woshobora kuramutsa abantu bariko barumviza kino kiganiro Lani? Babwire tiyambu. Raba hariya ubaramutse ugire gutya, babwire nk'akajambo wowe ushaka kugira ngo bashobore kugufasha, ubabwire bagufashe. Urashaka bagufashe ukire? Urabishaka? Yego, murumva ko ari umwana aciye ubwenge. Nibaza yuko wowe nibaza yuko iyo mwese muriko muradukurikirana, iyo taba kumbura agwaye aba yaranatanguye n'ishure, sivyo mama? Afise imyaka ingahe mbega? Afise imyaka 5, 6 aroyuza mu kwa gatandatu itariki 20. Urumva afise imyaka 5, ari mu gukwiza imyaka 6, murumva ko abageze kure kw'ishuri. Rero nahanyu nahacu ho gukora twese hamwe kugira kumbure turabe yuko ubuzima bw'uyu mwana bushobora kugarukana akanovera, nawe akabaho nk'abandi. Kandi by'ukuri murabona ko bikunda, mwumvise n'amajambo umuvyeyi wiwe yavuze, murumva yuko kino gikorwa gishoboka. Nibaza ko hanini woshobora kuvuga nk'inimero ya telefone kugira ngo umuntu azokwipfuza kugira icyo akoze aza kurondera. 61 56 34 8. Bose wobasubiriramwo? 61 56 34 8. Ku bisanzwe izi nizo nimero mushobora kurondera kuno mu mama. Wewe ufise ico ushobora kumubaza canke ufise ico ushobora kumwunganira canke wipfuza kugira ikintu cose kanaka ukoze mu buryo bw'ubufasha bwo kumushigikira kugira uyu mwana abandanye abaho. Ego, hanyuma nibaza ko ikiganiro cacu kiriko kirasa nk'ikigarukira ngaha. Twagomba dushimira abantu mwese mwashoboye kumara kano kanya muriko murumviriza iki kibazo c'uyu mumama n'uyu mwana, tubashimira ko kandi mugira ico mwiteguye kugira ico mukoze. Urashobora kuba udafise ico wokora cihuta canke kanaka, ariko kuzogira partage kwino video ukayiha abandi, ukayirungika mu magurupe atandukanye, ukayirungikira abagenzi bawe, birashobora gutuma by'ukuri hari uzobona ino video akagira ico akoze kugira ngo uno mwana ashobore kubaho, ukakora igikorwa ciza. Turabashimiye cane, mwakoze kudukurikirana, naho ubutaha Imana ibaha umugisha.